Atafasha dukure nyarenga ngivyo ririko reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Kugwiza umwimbu mu buryo burama niryo hangiro leta mvyeyi kandi inkozi yihaye kugira umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga. None kugira izo fungurwa ziboneke n'ubutunzi mu miryango bwiyongere hokorwa iki? Urara rw'ifumbire y'ikirundi mu kugwiza umwimbu ni uruhe? Ikizungu yoyo zose ari zibiri zunganiranira gute? Uruhara rw'ubworozi ni uruhe mu kuronsa abenegihugu ifumbire y'ikirundi kugira umwimbu uboneke? Umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi aratubwira ibikenewe. Iyo turiko turavuga kugwiza umwimbu hariho ibintu vyankenerwa dufatirako cane. Ubwa mbere kubungabunga no gutunganya isi ndimwa, hanyuma tukayironsa iyo fumbire yo kugira ngo dusahirize uburyohe bw'isi. Turonse ifumbire turanakenera rero nizi mbuto zirobanuye kugira ngo zize zisanga twaziteguriye koko aho zishika umwimbu ukiyongera. Naha rero niho twama tuvuga tuti n'amazi Imana yaraduhaye ikirere ciza cane, iraduha akazuba, imvura nziza ituma koko bisahiriza kugwiza umwimbu. Ni naha rero ikibazo c'amazi naco tucitaho kuyabungabunga kugira ngo aze kudusahiriza kugwiza umwimbu. Umuyobozi mukuru w'ubworozi aratubwira ico ubworozi bwunganira mu kuronsa ifumbire y'ikirundi abarimyi. Twarabonye yuko urugero tugomba gushikako mu Burundi rw'ibitungwa dukeneye tutararushikako. Nico gituma rero umugambi wo kugwiza ibitungwa uhaguma. Mwarabonye yuko hari ivyo dukura hanze, mwarabonye yuko hariho n'ayandi mashira hamwe atandukanye, hari ibihuvyo agurira mu gihugu cacu kugira ngo aborozi hamwe mbere n'abarimyi baze bararonka ibitungwa ku bwishi. Rero ivyo vyose ni muri wa mugambi yuko ivyo bitungwa babikuramwo ibitandukanye, haba amata, haba inyama, haba ibi vy'amagi, ariko na cane cane umurimyi mworoza karonka amase yo gukoresha mu ndimiro yiwe. Rero imigambi itari mike irabandanya, mbere hambavu y'ivyo byo kubikura hanze tukabizana. Mwarabonye yuko hari n'ikigo gishasha, ikigo kijejwe kwimisha ibitungwa ku rushinge. Ni mu ntumbero rero yuko naho nyene ibitungwa bigwira mu mwanya muto mu gihugu kugira ngo aborozi bose bashoboye kuronka ibitungwa vya kijambere. Aha ngomvye kuvuga ivya kijambere mujanye n'amase, no kuvuga yuko inka canke igitungwa icayo cose yaba ingurube canke impene zizana amase bivanye nuko zingana. Birumvikana rero ko ivyo vyose ari umugambi ufasha mwubwo rugero rwo kuzana amase y'ikirundi kugira ngo aborozi bashobore kuyaronka. Umushakashatsi wo muri Zabu aratubwira ibijanye n'ubushakashatsi bakoze ku kamaro k'ifumbire. Kenshi turagerageza kugereranya ifumbire y'ikirundi iriko irakora yonyene, ahandi tukavanga ifumbire y'ikirundi n'ikizungu, ahandi tugakoresha y'ikizungu gusa, ahandi naho tukagira nk'iparcelle agasata kamwe atanu na kimwe dushiramo kugira tugereranye turabe. Tuba tugomba ahanini dutegere ico ifumbire iyo ariyo yose yazanye kugira igiterwa kibeho neza. Yabi ikirundi tukamenya ico yazanye, yabi ikizungu tukamenya ico yazanye. Hanyuma niho rero dushobora no gutegera igituma aho umwimbu waduze aho umwimbu utaduze, kubera ico gihe ubu uri kuragereranya. Rero ahandi naho tubigira kugira
n'umurimyi asanzwe ariko araraba we nyene ace yihicigwa agenda atoya ati jewe ndavye nokoresha uwo mwavu w'ikirundi canke umwavu w'ikirundi no ucanga no w'ikizungu akamenya ko umwavu w'ikirundi ari ngirakamaro aho no cyo twerekana hakoreshwa umwavu w'ikizungu gusa kuba kugira tumwereke igihe umwimbo wasubiye inyuma categera ko ari uko atashize wa mwavu w'ikirundi kugira ushigikire wa wundi w'ikizungu jewe nk'umushakashatsi ku isi imaze kwibwira umwavu w'ikirundi uratanga umwimbo mugabo ku isi yoba yaratitutse ahanini murazi ngene tubigira turanza kubahanura ko boshiramwo ishwagara kugira bagabanye ubukarihe bw'isi tukaca tubabara ko bashiramo umwavu w'ikirundi kugira isi yiyubake hanyuma bafise ubugero bakaca bazana w'ikizungu kugira nawo utuzana ivyunyunyu bija gufasha kugira igiterwa kironke ivyo kinywa bikwiye uwo mwavu w'ikizungu rero ukaba ushigikirwa n'uwo w'ikirundi. Mbega ifumbire yaba y'ikirundi canke ikizungu igizwe n'iki? Ifise akamaro akahe? Izo fumbire uko ari zibiri zitandukaniye kuki? Akamaro ka mbere no kurya mwavu w'ikirundi uca ufata wa mwavu w'ikizungu kugira ngo iyo bishitse n'imvura ikagwa wa mwavu w'ikizungu ntuce utemba. Nukuvuga ugishiramo umwavu w'ikizungu ugaca washizemwo n'ujya mwavu najya mase y'ikirundi aca ufata akawupfumbatira. Nukuvuga azarakora gahoro gahoro amase yose akora gahoro gahoro buri mwaka kuko abari muri ryase munyene ya mase y'ikirundi aba yamaze gufata wa mwavu w'ikizungu. Ako niho kamaro ka mbere. Akandi kamaro ka kabiri novuga nuko ajya mase y'ikirundi tuyashize mu ibango canke mu gisoro. Ajya mase y'ikirundi atuma uburyohe bwiyongera kuko ajya mase niyo agaburira ibinyabuzima biba biri mu isi ndimwe. Ibinyabuzima rero mukamuzi yuko arivyo bigenda bitobora utwenge hajya iyo ugirango ubone iyo ushaka kumenya yuko isi yawe ndimwa yamaze gutituka ifise ubukarihe usanga isi ndimwa atanu twenge ifise. Kugira ngo rero utwo twenge tuboneke nuko ukoresha ishwagara ukongera ugakoresha na ya mase y'ikirundi. Amase y'ikirundi niyo agaburira ibinyabuzima hamwe ibinyabuzima bimaze kugira ubuzima bwiza bica bigenda biraca utwenge isi igatuma ihema imaze guhema wa mwavu washiramwo yaba ya wa mwavu w'ikizungu na ya mase y'ikirundi acakora neza hama umwimbu ugaca wiyongera. Abarundi bati tubiri tuvurana ubupfu. Ifumbire y'ikirundi n'ikizungu ni magiriranire kugira umwimbu wiyongere mu gihugu. Ukoresheje ay'ikizungu honyene ntiwimbura neza nkuko washize mw'ay'ikirundi. Bisaba ko ubanza ugatabiza ayo mase y'ikirundi hanyuma ufise ya fumbire y'ikizungu akaja kuhira kuri ya mase mugabo wabanje gutabiza. Uyu murima wanje w'ibigori ni hegitari zibiri nkoresha umwavu w'ikirundi ngatabira kandi nkateragira izo mbuto rihageze kwimbura sinidoga urabona ko nubu hasa neza. Yo ifumbire y'ikirundi rero ubu uyironseho bugize imana urabanza ukayishira mu ibango hamwe bimaze gufata ugacurenza kwako usanga umurima utora bari mwiza cyane. Umwavu w'ikirundi ukoresha kugira ngo isi gumane akanovera ugashushiramo rero umwavu w'ikizungu kugira ngo wunganire ufite rero umwavu w'ikirundi ukavanga bituma isi gumana akanovera. Akamaro ko kuvanga ayo masabiri iyo dusize ya mase y'ikirundi n'amase y'ikizungu igiterwa gituma gikura neza kikamererwa neza ukaca turonka umwimbu ushimishije. Koresha umwavu w'ikirundi birafise akamaro kanini ya cyane gose kuko umuntu adakoresha amase y'ikirundi ntashobora kuyimbura. Isi ikibandanya itituka ntigire uburyohe. Nico gituma twebwe duhitamwo kugira ngo turondere amase y'ikirundi. Mbega none ifumbire y'ikirundi baja kuyitabiza bakikuye mu ruhongore? Amase inka yayataye ari mu ruhongore rw'inka turayakurayo tukayashira muri nyabarega ya mbere. Tuyasize muri nyabarega ya mbere hama tukayakurayo tukayashira muri nyabarega ya kabiri tukayahindukiza. Tuyahindukije rero tuyakura ngaho tuyajana mu ndimo. Tuba dushaka kugira bongere neza. Kugira igiterwa tugiteyemo gitere kiduga atangorana. Nukuvuga kugira tuyaronke turorora hanyuma tukaza turazana icarire tugashiramwo hanyuma hakagira igihe amase tuyavumbuye murabona nkaha turi ngaha aha duheruka kuvumbura amase
murabona ukuva hariya gushika hariya n'amase twavumbuye ubu rero twarayafutse hanyuma tuce tuyajane mu yindi nyabarega twimvye tukaza duhindura inyuma y'amezi abiri turashobora guca tuyateza kuko aba yamaze kubongera cyane hanyuma hakaca haza igiterwa kimeze neza kandi cimbuka. Bashitse mu murima hoho bayikoresha gute? Urabanza ukaraba yuko ibango ryawe riciye neza ama ugashiramwo amase y'ikirundi. Amase y'ikirundi uyayoza ibiganza bibiri. Uhejeje utufata akadondori k'ikiyeri cyane k'ifanta ukayora yafumbire cyasha bita fomi imbura ukaraba ko wujuje neza ama ugacuzana muri yasemo yawe ukasanzaza uhejeje ucuraba kavu ko hejuru ugapfuka ya fumbire yawe ariko ntushira kwivugishi ama ugaca utora intete z'ibiharage n'intete zibiri urazitandukanya mu kuzitera hagati y'utete n'urundi ni santimetero 10 ama ugaca wongera kandi ugapfuka yabango ryawe uraraba kupfuka neza kugira ngo ntihagire ikineka gisigarayo kwagize ikineka gisigarayo amazi arashobora guca yirekayo ugasanga za mbuto zawe washirayo zirasomye nturi. Urabona nko kwiba ibigori turabanza tugaca amabango duciye amabango uca dushira yayo mase y'ikirundi dukeneye gushira ko amase y'ikizungu uca tuyashira ko hejuru hama ukaca dufurira ukaca dushira ko ibiterwa hejuru hanyuma ukaca dufurira nyagiterwa hejuru. Akarusho ifumbire ya fomi yazanye nakahe kwisi ndimwa kugira igarukane akanovera yimbuke. Muri fomi duhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu. Tubivuga gutyo kubera yuko mu biyigize haba harimwo amase y'ikirundi arya y'inka ava muri za nyabarega hanyuma kubera yuko ayo mase y'ikirundi abasanganywe ivyunyunyu bitari ku rugero twipfuza tugaca turondera indi vyunyunyu mu ifumbire yari isanzwe ikora y'ikizungu. Gushika uyu munsi dufise ubwoko butatu bw'ifumbire tumaze guhingura. Hariho ifumbire twita ifumbire yibanze abarimyi bakoresha bita fomi imbura. Iyo rero ni ifumbire twita yibanze kuko imisi yose mu kurima niyo uca urima uterana n'ibiterwa. Hanyuma hagacaba yandi mafumbire abiri akora cyane cyane mu gihe cibagara. Aha dushaka kuvuga ifumbire twita fomi bagara. Iyo nayo iyo fumbire fomi bagara ni fumbire ibagazwa ibiterwa vyamira mu kuzimu aho nshatse kuvuga nk'ibiraya amateke imyumbati duca dukoresha iyo fomi bagara. Hanyuma ibundi bwoko bw'ifumbire nabwo nyene bwo kubagaza ni fumbire twita fomi totahaza. Nkuko mwumva ijambo gutotahara ni fumbire bije gutotahaza ituma ibiterwa bitotahara. Iyo rero niyo kubagara na cyane cyane ku biterwa vy'ibinyantete aha novuga umuceri ibigori ingano ivyo vyose turaza tugakoresha iyo fumbire bita fomi totahaza. Nubwo bwoko rero bw'amafumbire atatu tuhingura ngaha muri fomi ariko rero impande yaho turetse amafumbire karahara mu ruganda ntibacura kubera isi yacu isanzwe ifise umururazi ku rugero rwo hejuru twaciye twiyumvira guhingura naho nyene ishwagara kugira ngo ifashe abarimyi gukosora wa mururazi uri mu masi yacu. Ibwo bwoko bune rero nivyo dukorera ngaha mwirishira hamwe ryacu fomi. Ifumbire y'ikirundi yunganira iki mu ihingurwa ry'ifumbire ya fomi? Ubushakashatsi bwaramaze kuvyerekana yuko muri rusangi mu gufumbira aya masi yacu asaba umwavu w'ikirundi hagati y'itoni 10 n'itoni 20 z'amase y'ikirundi. Vyumvikana rero
iyi fumbire y'ikirundi twege dukoresha mu gukora izi angere za fomi harimwo amase y'ikirundi makeyi ategereza urwo rugero abashakashatsi badusaba. Nico gituma rero duca tuguma duhimiriza impande y'iyo mase y'ikirundi bari mu iyo fumbire twakoze muri fomi, tuguma tubahimiriza na harya mwibango kuguma bashiramo amase y'ikirundi kubera yuko amasi yacu akeneye amase y'ikirundi ku rugero runiniya hagati y'amatoni 10 n'amatoni 20. Twegere harabarimwo amase make tugiranije amasi yacu abakeneye ku hegitari. Nico gituma n'uyu munsi ndabisubiramwo naho buri kurakoresha ya mafumbire yakogwa na fomi mu ndimo nukubandanya abarimyi bashiramwo amase y'ikirundi kugira dukore iyi fumbire yacu. Nababwiye yuko dufata amase y'ikirundi tugafata n'ikindi gice c'amase y'ikizungu, amwe bavuga ngo ni angere z'ikizungu ziva hanze. Ivyo nivyo bidufasha, nivyo twifashisha, ariko intumbero dufise nuko mu bushakashatsi tuzoguma dukora ari uko twotera tugabanya urugero rw'amase y'ikizungu dukoresha, kubera yuko vyaragaragaye yuko amase y'ikizungu arizo engrais chimique zifise uruhara mu gutitura aya masindimwa yacu. Muri kazoza ubushikiranganje buyifise ko intumbero iyihe? Iyihinguriro fomi yaje kutubera amahirwe kuko tuje kuvanga bwa buhinga bw'abasokuru bakoresha cyane ifumbire y'ikirundi, turiko turaraba ingene twoduza ivyo biharuro hakaba nka ibice 70% y'ifumbire y'ikirundi na 30 y'ifumbire y'ikizungu. Ibi ni twabishika ko ijya fumbire y'ikirundi bahora bashira mu mabango bariko baratanzo bigikenewe, ahubwo zoca duhimiriza abene gihugu bariko barorora kugira ngo bagwize ifumbire y'ikirundi, aho kuyishira mu mirima ntibizoba bigikenewe bayizane ihingurirwe muri hinguriro fomi, kuko muca mumva yuko n'igitego ubu kizoca gifata bya byunyunyu kitarushe cyane. Kugira ngo rero ifumbire igwire harakenewe ko ibitungwa vyororerwa mu ruhongore kandi abarimyi borozi bimbezanya barega. Tegeko ryukororera mu mpongore murazi twarabahaye ikiringo novuga cikigongwe cangwa cyo kurindira imyaka 3 irakwiye. Ubu rero iyo myaka 3 izohera mu kwezi kw'icumi ku mwaka wa 2021. Twebwe ico dushaka nuko ifumbire iba nyinshi cyane zireke kwiyerereza. Bwa kabiri iyo ziriko ziriyerereza zituzanira ingwara mu bindi bitungwa. Hanyuma ubwa gatatu zituma haba injyane mu borozi n'abarimyi. Hanyuma murabona uyu mugambi mwiza wa leta wa ewe Burundi urambaye, ntidushobora kwemera yuko leta ishiramo amahera angana n'umuriyari ku mwaka wo guteza ibiti mu gihugu, hanyuma ngo twemere yuko ibi bitungwa bize bitwononere ko bari kwisamburira ko rero nk'impene narijya leta leta nkozi iherutse gufata ingingo yuko umwimbo mu bene gihugu utazosubira kuba ingorane, ahubwo uzoba amahirwe. N'ibirozo turiko turabahimiriza ngo dukorane izi za Nyabarega emwe koko tuzobishiramo ingufu kandi basanzwe bamenyereye. Ifungurwa z'ibitungwa ziri mu bituma umwavu uboneka ku bwinshi. None ikigo Seniya cunganira gute gikoresheje ubuhinga bwo kubika imfungurwa z'ibitungwa ariko bita ensilage mu kinyamazuru? Hano rero muri kino kigo turafise imirima y'ubwatsi na cyane cyane nkuko mubibona aha uyu murima turiko turaca ndimbingo zimwe bita Banagras. Aha nizo dufise, mugabo turafise na Penicetum, hanyuma tukaba dufise n'ibinyamikerera bitandukanye nka Sterozantes, turafise n'amakariandra. Ubu buryo burashobora gukorwa ku bindi byose by'ivyatsi ibitungwa bijya byaba biri mu rutonde rw'ibinyamikerera canke uru rutonde rw'ibinyantete. Iyo ari bibisi canke vyumye bimwe bita ibisigazwa byo mu murima. Hariho rero ubuhinga bwo kubika ibi vyatsi, murabona ko
ku mpande n'impande turashirako amasashe kugira dukumire ubukanye bushobora kuva mu ruhome bushobora gutuma ivyatsi vyacu bibora canke ngo haze udukoko nk'imiswa ngo byinjira indani. Twamaze kubishira mu kinogo tugapfunga neza bizosha neza kubera ibitugira turabitsindagira neza ku buryo atamuyaga usigaramwe. Abantu bafise uburyo bukebuke barashobora kwibaza ati none jewe ivyo bintu bariko baravuga nzobishobora. Ibi nta numwe atobishobora kubera udafise kariya kamashini arashobora gukoresha umupanga akabutemagura neza. Ubuhinga burashobora gukoreshwa ahariho hose mu gihugu, nta na hamwe budashobora gukoreshwa, gusa nuko abenegihugu bamenya ubuhinga kubera benshi bibaza ko bidashoboka, ariko namwe muravyibonera ko ari ibintu byiza cyane ku buryo umuntu yateguye uruhongore rwe neza, agategura imirima yiwe neza, ashobora kubika ubwatsi, ashobora kwitegurira igihe usanga ubwatsi bukenye, agashobora gutunga ibitungwa n'imiburi buri mu ruhongore. Murazi yuko iyo ibitungwa bituruka murazi yuko bifata umwanya munini biriko birarisha, turetse yuko bitakaza n'inguvu zari kubifasha mu kongereza umwimbu, zirata na wa mwavu na ya mase yarakenewe kugira tuze gutabira ya mirima yacu. No kuvuga ko igitungwa cororewe mu ruhongore gifise ingabiro ikwiye, no kuvuga ko n'umwimbu w'amase uraheza ukiyongera. Nibikiri agaseseshwa rumuri, abenegihugu baramaze gutegera akamaro ko gukoresha ifumbire, none kuri ino rima ry'impeshi batera kamakaye abandi batarariya sorode, ariyo mafaranga asigaye abaho uburenganzira bwo kuronka ifumbire ya fomi. Ahubwo bataraza kuriha bo kuyihuta kuza kuriha kugira ngo igihe ntikibacike, igihe cyo gufumbira ngo kibacike kugira igihe c'impeshi ni igihe cyo kuyihuta, ntibatiba ahubwo bonyaruka abataraza bakaza vuba bakariha kugira ngo baronke ifumbire. Umuntu wese azirikana ko yoba yariyandikishije akariha base nayanyarukane ifumbire ntimucike, kuko atarishe azosanga ahombye kandi nayo yatanze ya base ntagaruka kwishutse. Umushikiranganje Rurema arahamagarira abarimyi kubungabunga umwimbu w'agatasi no kwitegurira irima ry'impeshi kuri abo bose begwa no kugwiza umwimbu. Tubungabunge ibi tumaze kugerako, hanyuma ubwa kabiri noremesha abenegihugu n'abari muri kino gisata yuko byangenegwa byamaze gushikanwa mu ntara. Ifumbire gushika uyu mwanya iri kiraba bibice 80% yaduze ruguru, ishwagara ryo yaramaze gushikayo, imbuto zirobanuye twaramaze kuzitegekanya. Tukasaba rero abenegihugu yuko boja ku kivi, bobandanya kuja ku kivi, tubaremesha yuko leta mvyeyi, leta nkozi ataco itazokora kugira ngo ubu rero uyu mwuga wo kurima bari baravuze ngo n'umwuga w'abanyarucari ube koko umwuga duha agateka n'agaciro, kuko igihugu c'u Burundi nta kindi kizokubakira ko kirama atari uko uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bizoba byitwaweho koko. Aro nkavuga nti abenegihugu bari ku kivi, abajeje intwaro ka n'aba dufashanya mu bushikiranganje hamwe no mu migambi dufata mu mugongo itandukanye, kwegera koko abenegihugu babone ko atayindi nka turiko turakuyakuya atari umwenegihugu. Leta mvyeyi kandi inkozi yariteguye kuri ino rima ry'impeshi kubijanye n'imbuto n'ifumbire. Abarimyi rero basabwa kubandanya basohora isuka, abatarariha sorode babandanye barihe, bubahirize ryagenekerezo rya 19 ntwarante umwaka w'2021, gutyo umunwa wose uzoronke ico ufungura n'umufuko wose uzoronke amafaranga. Cyafasha dukurenya rero ngivyo rikorera reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bihuza abana ndikugura nama
ndi umwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga avura inyongo nkavura kwashi. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.